nukuvuga ko tumaze kuronka permis twariyumviriye turavuze abo duheraniye uko bangana ukuntu twobigenza kugira zize zitangwe atamusunikano urinze kuba. Gushika ubu rero twariteguye twagomba dutumirire abantu bose duheraniye amapermis ko boguma iyo bari, ko tutakeneye ko baza ngaha kuza kurundana muri PCR bagira umusunikano. Twariteguye muri logiciel dusanzwe dukoresha ko permis bagereza kuyikora hasohoka message ya nyene permis, ubwo nyene bamubwira bati permis yawe iraheje gukorwa uzoze kwitora umunsi uyu n'uyu n'uyu. Ahanini niyo message nagomba dusangire abo duheraniye bagende bagume iyo bari barindire message mu telefone zabo zizobabwira ko permis gukorwa babone kuza muri kino kigo muri biro nimero 8 ahantu basanzwe batora izo permis de conduire. Nkaba nagomba ngigwe ko nimiriza abo duheraniye amapermis uyu n'umwanya mwiza w'abantu babasuma babagizi ba nabi ariho bita aba escrow wo kugira be abantu bababwira bati amafaranga nganuku je ndabishoboye nje gufasha permis yawe isohoke. Niwo mwanya wo gabisha abantu ntagira umuntu yibwa, nta muntu umwe ashoboye kubafasha ngo permis yawe isohoke ku mwanya bifurije ko ubwo nyene barinze kubirihira ibikenewe kubirihira bitonde bandire iyo message bazobona ko ibintu vyabo batunganirizwa atamusunikano baduha umwanya wo gukora ibikorwa no baje ku bikorwa vyabo vya misi yose turabatunganira.